Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer une entreprise en étant au Burundi et même avoir le document nécessaire pour être en mesure de le créer en ligne. Pour ceci, on va écrire ADB parce que c'est la société responsable de la création des entreprises. Ici, nous devons voir que c'est l'agence de développement au Burundi. Et puis, nous allons chercher le site easybusiness.bi, vos services en ligne et vérifier la disponibilité, enregistrer des personnes physiques, vérification de nomination. easybusiness.bi. Nous allons être sur cette page et puis nous allons nous enregistrer. Nous allons utiliser nos informations. Par exemple, c'est Jacques Cheese. Email, nous allons utiliser le mieux. Et puis le mot de passe, nous allons définir cheese Jacques. Pour confirmer. Nous allons vérifier notre boîte mail. Ici, nous allons cliquer ici et puis nous serons connectés. On va dire revenir à l'application. Hano rero tuca twiconnecta bisanzwe. Pass ngaha rero tuca dushobora gushikira amaserivisi verification yindi. Okay, ngaha birakunze. Ngaha ndashobora kubona yuko hata demande n'imwe mfise, ariko igihe tuzoba tuzifise azoba ari nyinshi ngaha. Ngaha turashobora kugira amademande, kuraba mu document, kuraba ama alerte, igihe bacishuye. Ngaha turashobora kugira enregistrer personne physique, création de société, enregistrer une société. Twe tuca tugira enregistrer une société. Okay, ngaha turashobora kuvuga izina rya société dushaka gucreya. Reka tuyite Horizon Blue Tech. Baca baraba ko izina rya société ridasangiwe n'abandi, baca batubwira ati le nom est disponible. Tubaca tubaza ati mushaka kwandika sigle yayo mu majambo matoya. Yego, reka tuyite HBT. Vérifier le sigle. Ngaha baca batubwira ngo sigle ntibaho, ntiri disponible. Reka tugire HBT, sigle irabaho. Okay. Ngaha batubaza est-ce que tubaze ibibazo. Yego.
forme juridique igihe ushaka gucrea societe iyo ari yo yose hariho amaforme juridique ngaha ari muca mugira ama recherche kuraba ni personnel y'umuntu umwe iyo ni abantu benshi bashobora kuba bari responsable ya entreprise societe anonyme y'abantu benshi societe mixte irashobora kuba harimwo abantu n'ama entreprise societe publique ishobora kuba ari iya leta canke la communauté simple muca muraba ariko cerekana ari societe anonyme tu la société doit être composée d'au moins trois associés. Yego, nca tuvuga ati qui sont les associés? Les personnes physiques. Ko ari abagenzi bashobora kuba bayicreye. Nommer les dirigeants. Reka tuvuge ko abo directeur tuzobanoma après, reka tugire non. Choisir le statut. Nshaka ko ADB ariyo inkorera ama statut kugira ngo sinze kuza kuzikoresha ku monoteri. Enregistrement en ligne. Est-ce que l'enregistrement se fait dans le local de l'ADB? Je trouve que non. Ok, on va valider. Ino video ni kugira ngo twige gusa sinza kuyivalida ariko kugira ngo dushobore kubona kuno bikorwa. Reka mvuge ko tanguje 15 millions mu capital. Nombre de parts reka tugire zitatu. Reka mu majambo. Nombre de parts y'umunsi afise angahe? Ya ay 5 millions. Fombo. Activité yacu nibaza ko turi muri information et communication canke muri technologie. Nkaca raba rero iryashaka ngaha ay professionnel scientifique technique iyihe ay nibaza ko programmation informatique conseil d'activité connexe ego twebwe dushaka kuja muri domaine ya programmation et conseil d'activité connexe. Secteur d'activité ya kabiri ashobora kuba ariyo kudandaza ibintu commerce de détail bashobora guca badandaza. Ok, ngaha rero tuca tubwira description de ta activité. Dushobora guca tugira mu translating innovation numérique développement sur le logiciel conseil en informatique. Ok, nombre de salariés reka tugire batanu gutangura aho dutanguriye gukorera par exemple Bujumbura kuri Ntahangwa dufite ko ari mu Ngagara Coline Quartier Ngagara tuca tugira Ngagara le téléphone tuca tugira 76 000 12 14 email isanzwe
birateka ari ciza. F100 c'était base email info. Duca tugira suivant. Aha niho duca twandika amazina y'abasosiye hamwe na pièce d'identité. Aha nza kwandika umwe, nza kwandika batatu, Jacques nyene, Liza, yavutse itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi, nationalité Burundi. Urashobora gutora rero passport canke carte d'identité, ugaca wandika carte d'identité ngaha iye, bino oye barabiverifya kugira uraza gutanga Paul kandi telefone ndazi ndi nyene yes, eri ni yandi nyene sunset arobase gmail.com. Reka tuvuge ko afise pare imwe, kuko pare imwe twavuze yuko ivara pare imwe ivara 5 millions, turi batatu ngaha uca ugirako wandika n'abandi batatu, tuca tugira suivant. Aha turashobora guca dutora ama statut ya ADB. ADB iradukorera ama statut ameze neza cane kandi dushobora gukoresha atarinze kuja kuyakoresha ahandi, uca usoma ibirimwo ukaraba ko ari ivyo mushaka. Statut de SA horizon blue text article, ugaca usoma ko ivyo wanditse arivyo ushaka. Ama information yose aba arimwo ngaha, umwanditsi n'ubundi azoca ajamwo. Muca muzisohora mugaca feta ntahangwa lo, mugaca mwandika itariki mugaca muyisinya, nca ndabereka aho muza kuyidepoza muri ino plateforme nyene, muca mugira valider le formulaire, muca mugira iyo pièce jointe, nshira mu document, nca ndazitora, nca ntora ayo ma document yose habe neza, ntimuze ntimuploade iyifise ama caractère spéciaux nk'ama parenthèse canke ibindi, kuko ntibiza gukunda. Kandi ntimushobora gushiramwo izifise amazina za statut, rero muca muzishira ngaha statut de la société, za document aho mwazishize muca muzitereshaja. Ngira ndayitereshaje,
Cabwira save. Okay, ngaha ayi muca mwayisinye muca muyishiramwo ubuye muzitora mugaca muyisinya mugaca muyisikana bigaca bikunda. Cugira valider le document. Ok. Le bordeaux de versement est obligatoire. Ngaha ayi muca muja kureba kuri banki kuri izi numero de compte babereka mugaca mwandikako izina ry'iyo sosiyete yanyu nshasha mugaca versa sur ces comptes hanyuma muca mugira bordeaux de versement document. Ok. Muca muvalida mode de paiement. Ngaha ayi les informations doivent être sincères et exactes. Toute fausse déclaration va mener à des poursuites. Ayi mutegerezwa kuuploadinga ama information ya vrai, ama document ari authentique kandi ari bien approuvé kumwa ariyo. Une confirmation a été envoyée à la réception suivie d'un certificat auprès de l'ADB. Ok, ngaha ayi baca batubwira yuko duca turonka confirmation. Ngaha mugaca mwandika personne à contacter igihe izoba yabonetse. Ok, ngaha ayi muca mugira envoyer dossier. Moi, je ne vais pas envoyer, vyari kubereka gusa ko bikorwa. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Veuillez vous abonner sur cette chaîne. Je crois que tuzoza turabaha ibintu vyinshi vyiza kandi vyo kwigishanya kungene ushobora gukoresha ama plateforme ari en ligne. Merci beaucoup.